Umviriza rero mukobwa we. Ndabona umenga waje kumvogera mu kazi. Wasinaje kuvogera basehe. Gusa ntumwice. Ciao. Kubera n'incuti sino mugirira nabi ngo ndamwica. Shaka kumutanguze ko ari inshuti yawe. Mane ndako. Ko ndakubaza. Waje kumutanguze ko ari inshuti yawe. Shaka ayo muzi nyarose. Basi uraza kugira kuraba ukuntu bigenza ntumucisha imbere ntumugira imbere. Umviriza mukobwa we. Shangaho. Gusa ntuza kumwica. Wowe nabaje kuntegeka. Iyo ushaka ko namwica, ntwari kuza ngahi wanje. Narusa kandi, narusa. Umviriza rero. Ikintu ngira nkora ubunyene. Ni jewe nyene. Nshobora kumuhindura ico shaka. Basi uri kuranyumva? Ego. Mugano iyo mani nuko. Ndarakara. Basi urabe ntumugire nabi kubera ego koresha umwanya sindamwanka cyane atari uko yagize yankubise aza ngo dushwane. Umviriza rero. Wewe nabona waje kumvogera mu kazi. Ikintu nakubwira. Ubunyene. Aho no muri kunyina nkahindukira wewe. Yo oya basi ndagusavye ntubihindukiriza kuri jewe kubera mana umviriza rero. Ubunyene koresha umwanya ndamuretse. Oya basi ishati ariko mugabo naraguhaye amahera yanje. Ubyibuke basi ko naguhaye amahera yanje utegeza kunkorera ivyo nshaka. Bezi ko twavyumvikanye irya mbere. Basi Sokro. Duka. Ndabivuze. Duka ndabivuze. Duka. Ubunyene. Dika. Hogi. Taragana. Tagayemo. Nitsina Yesu ndahatswe. Koresha umwanya. Umukobwa nazo umuntu ariko arakina nawe ntawazi ndakeka nashobora kuba muzi kuko iyo abazi umuntu ariko arakina nawe ntuza gukina na jewe ntawazi nambara gatoya ntawazi arakina n'umurakare ntawazi sokro imanukire ndabivuze ntawazi
bijya kofe yakubise koresha umwanya hari abantu bihenda cyane baribaza ngo areka akina na jewe Jesse nkina mtoto mkali mtoto mkali sana yareka akina nanje ubu rero nanje ngira ndamwereke neza ko twariko turayuba kuko jewe sinigera nyuba kwanza nirya boka ya namutumye sokuru ndakane muze muyinzanire abyeyi ndakane cyane kuyibona amaboko yiwanje biravuba sokuru ndakane muze muyinzanire kuko je sinkina yaje kunkinisha ndamubabarire sinamubarire namba na gato ibyo yakoze byose bigiye kumuhindukirira iyo boka ndagomba izinsange ngaha abavyeyi sokuru ndayikeneye Bonjour et bon après-midi mesdames et messieurs, je pense que vous allez bien, moi aussi je vais bien. Sonneline Caroline et Alou, comme d'habitude nous sommes sur le Guameni, nous sommes maso inyana. So guys, murabona yuko hakiri mu gatondo, sivyo? Murabona ko hakiri mu gatondo, ahantu haraneye ubwoba bari mu promoter. Bon, dis-moi, nje kuri wa mufumo. Nkwaye ishati yakoresha umwanya. Ariko muri jewe, vraiment kuri sindababeshe n'ubu ubwoba. Diam promoter. Uze kuma hafi ya kamera. Ndagusavye yo bana yanje. Sawa. Ngiye uratswe ntumye ngo ntware ishati. Anantuma nimumve nimiko yacigera. Hama mwazi ko ntumye ishati kugira bamukorere ko koresha umwanya azime. Ikindi mwazi ko namukubise kofi. Hama sinshaka ko yumana sinzi numva ubwa muri jewe ariko sinzi birangira biragenda neza ya Liam promoter tugende je ndumva bino ko yacegera tugende ntihajye imbere gato ariko ugume tugumane kugira ngo ibintu byose bize kuba biri ku murongo ndasavye. My God, ubu mutima wacu ariko rasimba ibintu nagiyemo mana yateye ubwoba mutima ukarasimba ibintu ngiyemo mana. Ndiye promote tugumane nanje ndasavye kugira ngo Yesu amahoro nayo Young promoter, urabe kamera yanje shani meneke. Abantu baragoye. Mana, ahantu. Sakura. Hodi. Nakonye. Mana ndako. Ichao. Maho. Ndakubona. Ndi bazangira muranyibuka. Turakibuka cyane. Vyagutumye. Naramukubise bya kofi. Iyo kofi amukubise rero. Vyagutumye yarabikoze. Nazanye ya shati. Narayimutwaye. Warayimutwaye? Umviriza rero. Umvise uburenganzira bwo kumukoza ico shaka. Mugabo ntumugirire nabi. Ntumaririze.
numugirire nabi nshaka umuzimye gusa umviriza uno mwana avuze kumugira ico shaka we nunegeka basi nshaka gusaba ntumugirire nabi ngo umwice canke umukozi ikindi kintu nshaka umuzimye gusa muri kajya kazi sishaka kumugirira nabi umviriza rero wa mukobwa we ndakubwire je waje kunegeka ubu nyine mfise ubasha bwo kumuhindura imbeba oya ivyo navyo birateye ubwoba boca bamenya ko ari jewe rega naramaze kubishira ku mbuga ngurukana bumenyi umviriza rero wa mukobwa we ndabona umenga waje kumvogera mu kazi wasinaje kuvogera basehe gusa ntumwice Ciao. Kubera n'incuti sino mugirira nabi ngo ndamwica shaka kumutanguze ko ari cuti yawe. Mana ndako. Ko ndakubaza. Waza kumutanguze ko ari cuti yawe. Shaka ayo muzi nyarose. Basi uraza kugira kuraba ukuntu bigenza ntumucisha imbere ntumugira imbere. Umveza mukobwa we. Shangaho. Gusa ntuza kumwica. Wowe nabaje kuntegeka. Iyo ushaka ko namwica, no ari kuza ngahi wanje. Narusa kandi, narusa. Umviriza rero. Ikintu ngira nkora ubunyene. Ni jewe nyene. Shobora kumuhindura ico shaka. Basi uri kuranyumva? Ego. Mugano iyo mani nuko ndarakara. Basi urabe ntumugire nabi kubera ego koresha umwanya sindamwanka cyane atari uko yagize yankubise aza ngo dushwane. Ugeze rero. We nabona waje kumvogera mu kazi. Ikino kintu bakubwira. Ubunyene. Aho no muri kunyina nkahindukira wewe. Oya basi ndagusavye ntubihindukiriza kuri jewe kubera Mana ndakubona ubunyene koresha umwanya ndamuretse. Basi iyi shati ariko mugabo naraguhaye amahera yanje. Ubyibuke basi ko naguhaye amahera yanje utegeza kunkorera ivyo nshaka. Bazi ko twavyumvikanye irya mbere. Basi Duka. Ubunyene. Tika, hogi, tarana, tagayemo. Ngitsina Yesu ndahatswe. Koresha umwanya. Uwo mukobwa ntazi umuntu ariko arakina nawe. Ntawazi. Ndakeka nashobora kuba muzi kuko iyo abazi umuntu ariko arakina nawe
ntibaza gukina na jewe ntawazi nambara gatoya ntawazi ari bakina n'umurakare ntawazi sokuru imanukire ndabivuze ntawazi rijya kofe yakubise koresha umwanya hari abantu bihenda cyane baribaza ngo areka kina na jewe je sinkina mtoto mkali mtoto mkali sana yareka kina nanje ubu rero nanje ngira ndamwereke neza ko twariko turayuba kuko jewe sinigira nyuba kwanza nirya boka namutumye sokuru ndakeneye muze muyinzanire abavyeyi ndakeneye cyane kubibona amaboko yiwanje biravuba sokuru ndakeneye muze muyinzanire kuko je sinkina yaje kunkinisha ndamubabarire sinamubarire namba na gato ibyo yakoze byose bigiye kumuhindukirira iyo boka ndagomba izinsange ngaha abavyeyi sokuru ndayikeneye musigaye mufata nka konte tugende sha umuntu yo mwize Yesu we ibintu byose musigaye mufata nk'amakontenti tiya mupfumu tenyero kujya mupfumu nta nasohoka ansanga ngaha ari n'inzira nayo ko twaciyemo nta niyo nibuka uri buka inzira tiya mupfumu turi buka inzira n'ubu ducaye manira ishamba duce ngaha
n'ikirato kiracitse nyaruka ariyo mupromota yo mana we angira natubona hewe ivyatsi biranyishe mana ndahatswe hajya nawe wagumye kamera kandi bako bandotse Yesu we hari umugabo koresha umwanya ndamukoreyeko mon Dieu Dieu batavugije kuri ntabwo bawumva igihe naguhatse ntiwagize ubwoba kutagisha ntiwagize ubwoba bise sana reka turahata Yesu we sinamenye ko nzanye ngaha warutse ko ari mu bapfumu babandi ba VIP sinamenye ko nzanye ngaha suje nyene yantumye ngo nkubite kofi koresha umwanya umviriza rero les amis ngira mbanze nyage namwe basha no mutima nturaja hamwe no kurinda numva ubwoba gushika ku kanyuma mugabo ivyatsi biranyishe hajya hano bangwishije mugamani ibivyago bizohera ryari les amis koresha umwanya aha jewe ndamushize mu icupa ubaragiyeyo mukabona arazinye muzomenye ko ari jewe mana basha nuko ko Imana samplake ivyatsi biranyishe ahantu naryamye yo mana ujya mupfumu n'umutwa ngagira bihundikirize kuri jewe niyo mpromota ivyatsi kugira bihebe kuko bigira gute uzubira ku mupfumu babarira ndagusavye imbabazi hamwe nasubirayo no masara nige shati wenyene nabuze n'ukuntu ndayitora ngo ndayirukangane mugabo oya niba muroke koresha umwanya ntandera afise koresha umwanya rucinye mu mugore jewe rijya kofi ya nkubise yarazi ko gijana oya ntivyari guhera hajya yego kweri nababwiye n'abandi muze mumenyere uwundi ntimuze mumenyere Carlene alo yego kweri emwe nzofuma nkubiti kuko nyene bantera iburozi basubira mwanira ishamba turimwo wewe riyo promoter tunyarutse tuhapfe n'ubu wa mupfumu yosha sohoka mon Dieu no mutima nturatekana so guys ndabakunda cyane ibyo sindikunda bikora ku bwanyu murazi yuko yakubise jewe abakubise abafanzi biwanje sivyo aba basuzuguye rero nashatse kumwereka yuko koresha umwanya ibintu byose ari karagira nuko ari zero kandi ntegeze kumushira hasi down ntazo sura kumvira yuko jewe yongoza kiganza ciwiwe bana kuboko ndaguhindukiza ukaraba hariya wabonye ko nisana rouge ngaha mon Dieu hewe tugenda kuri pharmacie mbaze umuti so guys reka tugende bien promoter tugende ku modoka ariko guys nshaka kubabwira ikintu kimwe mukabona koresha umwanya arazimya muze menye ko ari jewe umupfumu w'imwaro nta blague afise genda zi ukazo mukorerako azomukorerako uko atamukoreye ko n'amahera namuhaye emwe ntankangisha ijya miti nawe nyene nzosha ndamugira handi so guys koresha umwanya ubu je tugira twiruke ndazi nawe nyene ahari kuva ntwari iryo shati kuva ikijya gihe ntwari iryo shati umutima uraca kurasimba naho naje umutima uri kurasimba kubera banteye imiti Yesu mana nzosubira kuba muzima basha mugabo mukabona je ntangoye gukora ibintu bipararanganye bitagira umutwe n'amaguru muzomenye yuko ari ujya mupfumu ujya muti yanteye yo Yesu we rega nahatswe mugabo numvise imiravyo mu mutwe no mu misaya amengo mbaye paralize Yesu we so guys ndabakunda cyane reka ndababwira ati love you so much ico ndababwira nuko oya reka mbanze nduhuke riya promoter reka nsezera so guys bye merci riya promoter zimya kamera nibindi byose nziza mufata content oya zimya man zimya bro just what's gonna be ariya from ndagutera ibuye rero areka blague ibyo biko birambaba reka zimya kamera
Zimya cameraman. Zimya cameraman ivyatsi biko birambaba rero abantu bose kumubona ukuntu nafurutiwe. Byose nikoresha umwanya azimya